Salut la famille, nibaze komeze neza cyane abakunzi ba Pay TV ndamukuje cyane murere hose. Bonjour, bonsoir, ça dépend pas où vous êtes. Canke n'amasaha muza kurabera kino kiganiro kuko mubibona kuri microphone c'est Nana Fravia nko vya misi yose. Fils mu invité so umuhungu akiri muto cyane ariko ibintu akora birengeye uko angana ariko nabivuga muri make. Reka rero tumwakire kuri micro za Pay TV abaramutse yongere ababwire amazina yiwe ko ngene yitwa nje ndamuzi ariko nshaka ko abakunzi ba Pay TV mumumenya mwongere mumenye byinshi asanzwe akora. Turakura mugije cyane. Ndabaramukije cyane so boy brinking mvagote umwavu kimuramvya ibwami asa n'amaraso y'ibwami handi umwuzukuru wa mwezi gisabo. Okay? Abakunzi ba Pay TV mwamuvise se blinking niyo mazina asanzwe akoresha mu kazi kiwe no muririmbyi ari mu ndirimbo ndundi nibaze yuko benshi antuka baramuzi kugera ino saha hariho benshi basanzwe bamuzi ariko twashaka kumenya abantu badari basanzwe bakuzi shaka obidondore majambo ubibwire Jean amajambo biri canka 3 blinking ninde n'umuntu ki blinking nakubwiye ni artiste wo muririmbyi wo murundi avuka mu ntara ya Muramvya muri kino gihe nkaba ndikombarezo muri famille yitwa AJ Agency kabari nayo kiramfasha nawe mwabonye amfashije gukora kiriya kibombe mwabonye yitwa birthday kiratsi ibintu muri no buja flavor abatarayiraba mwarahombye cyane gose wanda turabara yo ndirimbo yiwe yitwa birthday guys kenzi kuririmba want to wish you birthday twagiye kantu gato undi senzi kuzi kuririmba nani ndagerageza tugende nakantu gato. Today ni show abashaka gutaha now ni so DJ Nana play this song tumwifurize video uyu munsi ni top hey twanyoye hey ahiye obigisigaye want to wish you birthday birthday ijwi ryanje sijyo kuririmba sijyo kuja kuri studio gusa nyene turi hanje nyene uko nyene tukiri ngaho nyene rero kugwa cawe cyane twashaka kumenya tutarinje mu kugwa cawe exactly blinking yatanguye kumenya ko afite impano yo kuririmba ryari vyagenze gute. Hewe je kuva natanguye kuririmba mvutse umunsi mvuka nararize nyine Saudi yaje birasohotse benshi baravuga ati havutse umwana umva umunsi wa mbere natanguye kuvuga natanguye gusohora novuga gute impano yanje no umunsi nararize ko baciye bumva ko nkomeye no umunsi wa mbere mvuka hama nagiye kera na cyane nari umu DJ nakuze nkunda umuziki ndi umu dancer umva na talent umva ntabwo nari kure cyane n'umuziki mugabo ibintu byo kuririmba kuja muri studio nagiye kuvyumva yuko no bija muri 2018 kabisa. Murumva yuko si kera cyane mugabo kuri twebwe cyane no kubandi ni kera 2018 haciye imyaka itari mike antuka ari mu kazi ko kuririmba canka amenye ko afite iyo mpano yo kuririmba hari byinshi yakoze muri iyo myaka myinshi hari ma experience menshi yagize niyo mpamvu no munsi rero twamuzanye kuri micro za Pay TV tubimenye exactly mbega yakoze iki kuva 2018 gushika no saha ariko twashaka kumenya mbega umukimara kuvuga wavuze ko wamenye kufisa impando kivuka ariko twashaka kumenya umunsi wa mbere kinjira muri studio giye gukora indirimbo yawe ya mbere wifashe gute nk'umuntu agiye ryambere kwambara ryamaye kutera tuyabona nawe wifashe gute iminsi yose ugiye mu kintu ari ryambere utegere akubwo ntiko uko bya bimeze kose ariko nari umuntu ari rifitiye confidence cyane kubera ko nari menyereye abantu nari menyereye stage nari menyereye kubona ndi imbere y'abantu nakubwiye ko nari umudanseri byari ibintu twakora vy'ama spectacle ukasangura imbere y'abantu benshi novuga kubera yuko ryari ryambere ngiye muri studio baradutera ubwoba cyane biba bigoye iki niki mugabo nari nifitiye confidence ndavuga ati ibintu ngiyemwo ndaziye ko nzobi kuko nari nakoze repetition nyinshi kandi vyagenze neza nko mwavyumvise Yoge cyari ibintu bimeze neza indirimbo yakoze ariko twashaka kumenya blinking hari ibikorwa yasanzwe yarakoze bien avant ariko ubunye twabonye igikorwa ciwe birthday biri ku yindi channel twashaka kumenya mbega ya channel ni bimeze gute muri rusange. Kera nari mfise channel yanje personnelle iri ku indirimbo yanje yitwa bivuge nahereyeko ariko rero nko nagize amahirwe nkishikani Bujumbura ndaronka famille nyitaho irabona talent no mfise iravuga ati reka tugushiremwo udufaranga turabe yuko araho ushobora kwigeza ubu rero nivyo ndimwo ndi muri iyo famille dukundana cyane yitwa AJ Agency dufise ibikorwa byinshi turiko turakora
no mu minsi zamubone yindi so ubu niho ndiko ndakorera ibikorwa vy'iwanje umunsi nahavuye nzobabwira mukora nka management canke ni support nyine sanzwe management ni kindi kintu burya cagutse cyane kubera ko rihatari ni famille aho gusa iriko uramfasha bisanzwe ariko umunsi banyize bakavuga ati dukora amasezerano tuzobahamagara cyane gose ni ukuri ibintu bimeze neza kubona baramufashije ni indirimbo imeze neza kandi ifite amasanamu ameze neza indirimbo ifise production yayo imeze fresh cyane no muri anniversaire bakanyakira neza bitandukanye na kera bo urumva kera nari sukuru ngiye nko muri party yo mujama wasanga tiko dutamba indirimbo zo hanze hehe mu bindi bihugu ariko artiste musi wenda avuga nti why nkokora ikintu nanje ku buryo ngeye muri party yo mugenzi canke kitsanga ndiko ndirimba ibintu by'iwanje n'abajama ubu bari vibe irenze kabisa ahubwo nawe uzontumire ryari okay so nanje zogutumira ko birthday yanje mu kugera umva zizojya show twashaka kumenya rero ya ndirimbo ikoze neza ama image ameze neza production imeze neza mbega nitwe tuntu twagoye muri ya ndirimbo uri kurayikora nkawo bo kintu cangoye novuga gute nta birenze no kubera ko nakubwiye burya imaze kufise umuntu arenga umwe akwitayeho azaravuna nk'umwana yari mu muryango iwe bafise papa afise bene wabo afise abavyeyi bose avuga ati mama ndashaka iki kandi novuga ati byinshi barabinkoreye muri make nta bintu novuga ngo vyarangoye uretse ibintu byinshi novuga ko nungutse kubera yuko bo ni clip yanje ya mbere nari nkoze ari byinshi nungutse mu mutwe narungutse abandi bantu narungutse ibindi vyiyumviro bishasha birenze uko narindi bo novuga ati ni ibintu nashimye cyane cyane gose ni experience yagize video ya mbere kandi imeze neza vraiment tuko abantu bamukurikirana bagende bayirabe kuri Age agency ana J ama agence mucamuyibona ko ndirimbo bacibabona indirimbo nziza kandi imeze neza kandi iri ku muvuduko umeze bien mu minsi tarenga 10 nkuko 1k plus de 1k izirarenga umva yuko ni ibikorwa bimeze neza cyane kandi turakumwakuhaja mu kazi kiwiwe ubandanye duha ibikorwa bimeze neza ubandanye ukora bien kugira ngo abakunzi bawe batabanyoteza muri rusange ya ntabwo nje kubanyoteza no kuri jewe sunu ubu ni banga after banga indirimbo imwe iva ba en fait monsieur yanje no gutuma abandi bose mubibagira namwe bose mwari muzi mubibagira no kuvuga rero sinshobora kubaha umwanya wo kwiyumvira babandi ubu no kuvuga ubwize ngo gira wiyumvira uyundi ntwashizemwe yindi cugaruka kumviriza je nta mwanya ngiye kubaha mumva ko ibikorwa biri full bimeze uko unye azogumata ibintu bimeze neza kandi turamwizeye nk'abakunzi biwe yuko ibintu bizoguma bimeze bien sana twashaka kumenya mbega nkuko wavuze mbe agence muzokorana canke wavuze yuko si management ariko twashaka kumenya uzobandaye mukorana huko nyene canke n'irya ndirimbo imwe gusa mwakoranye bari mfise ibikorwa byinshi muri agency kuko si famille yavuze ngo ndagutoye hama ngo tukurabe ngurare muhira umunsi umwe ngo je ngo uzinde kutaha ni famille bo baranyize yaravuga bati ingukore ubundi novuga yuko tugiye gukorana cyane ahubwo n'Imana ni yanadufasha mu nsengere umubosi ni yaburi kiganira azabasashire nk'imiyaga avuga ati ngo dusinye agapapuro kuko mugenzi yateye imbere nawe bushikiriwe natera imbere je hari abandi bizofasha yego cyane guteye imbere mugenzi wawe arayakanyungu canke iki ahakura canke ahungukira indirimbo yawe rero nkuko wavuze ati nzanye ibikorwa byinshi kandi bimeze neza indirimbo yawe iri mu mahiganwa menshi cyane no ndavuga Black Femme ndavuga isanganiro ma competition menshi umva ni ibintu bimeze neza cyane ukibona ajya ma competition nkawe ubwa mbere uko zijya ndirimbo wavyakiriye gute bo novuga ko ni ibintu bya sinzi byarantunguye cyane ko bakunze kubivuga abaturanyi bo ngaho honya byarantangaje cyane kubera ko ntibikunze kuboneka aho umuntu ashobora gukora indirimbo ya mbere navuga ko ari ya mbere kubera yuko iyo nakoze ava ntabwo yamenyekanye cyane mugabo nuvuga yuko ari iyo clip yanje ya mbere nakoze rero ngiye mbona igiye mu ma competition akomakomeye sanzwe mbona mwe ibindi bihangange by'umuziki bimaze imyaka myinshi bakora bo numva yuko ari ibintu bimpa courage nini cyane bimbarira ngo ntuyicare ahubwo ukore cyane kugira ngo nubwo ntogera ayo mahirwe yo gutahukana ayo ma competition ahubwo
mbone yuko mfise kazoza imbere yanje mbona ibintu nakunze cyane cyane kabisa. Kenshi turamenyere kubona abantu bazanye nkuko kwawe indimbo ya mbere bagakubita igafata ariko après quelques mois tukababura bakanyika nitumenye ivyo barimwo ariko twashaka kumenya nkawe blinking nihe secret uzanye kugira ngo uzogumenye ne uri update muri mu kazi kiwawe. Ubundi abaririmbyi twamoka kuri ari mujama yagendana na Yesu yitwa nde nyibuze turabuze kuri bantu ze yari Daudi ne yakunda kuririmbira Imana. Kiro dukoma kuri Daudi no kuvuga rero ufise impano bugeniye kwiruka ko cyane nubwo ushobora kuyisha pagute ntushobora kuyisiga nguvuga nubwo numva ngo je muziki ngira ndawuhebe nzoguma nisanga ndiko ndirimba muziki so no kuvuga n'ibintu ngiye gukora nk'akazi kandi hagiye kumbeshaho jusqu'à ubuzima bwanje bwose singiye guhagarika. Twashaka kumenya mbega ngwe nka blinking nyene ku muvuduko ubone kurazako nko myaka 2 canke 3 nkuko wibona kuyihe level. Hewe je ndibona handi hantu nukuri je ndiko ndiyobora nko Burundi bwose atari ndizina nkuko navuze ko nje kubibagiza abandi bose niyo mission yanje nugufatisha no muji kwanza wose ndahoza amahoro ubundi ce fata rero rutemikirere ubundi nje gukorera hanze niyo target kabisa katwumva nyene ngo nguri mu kuja hano keke pa nawe nani banga bifiti ce bivuga kweli yibwiye abakunzi bawe tu oya ntungiye kuja ni muhira mu kanya ndejeje ikiganiro niyo nca abakunzi ba Pay TV murumva yuko afise byinshi byo kuduha nka twebwe abakunzi ba industry y'u Burundi afise byinshi byo kuduha afise vraiment ibikorwa byinshi niko no bivuga ariko twashaka tugire akajambo kamwe canke tubiri usezerane canke wemereye abakunzi bawe canke abakunzi ba music muri rusange. Abakunzi banje ikintu ndabasavye urugero kundo mugirira abantu bo hanze mutanazi gasanga ba Diamond meko mashira ku master iyo seti nta niyo baraba yawe ukasanga yashize ko Chris Brown bande ariko je ndi umugenzi we kandi azi ko mfise indirimbo igihoshe mbwa ngo avuze ngo ndaguposte aho numengo nibindi bintu nkeka byatari hewe iyo nzigo muyireke abandi murabe bagire batana baraba je no kuvuga ngo bunashize ne kuri stat ndacaye mvuga sanga kubwira ati nze kwibona abandi bantu rero iyo nzigo muyireke ubundi mu mpeho support nico kintu kije tiduha inguvu hama ubundi nitwabona izo nguvu zacu mudushigikiye natwe bizoduha intege zo gukora cyane mushire mu rukundo mureke inzigo ubundi ibisigaye mu biturekere. Okay bakunze Pay TV mumfashe tumushimire Blinking ku mwanya waduhaye turi gushimira cyane sana mu bahe no kuri mwatakiriye neza Pay TV n'abantu nayo ni famille yanje gira kabiri ndabakunda cyane ndaza ko muzoza muranambona kenshi hano kuko mbona imuhira naho kandi mwakoze cyane kuduha kano kanya mubahe cyane turabakunda cyane gose abakunzi ba Pay TV rero ndabakunda kandi murabizi genda mu supporting rero uno muhungu wandike AG Agence ucune indirimbo yiwe sigana ka commentaire hari yaciwibuka no kuyipartage abandi bantu kugira ngo ibikorwa vy'ibigume biduga canke ibihangano vy'iwiwe bibandanye bitera imbere gusumba so kubwo ndabakunda cyane ciao.